wa gatandatu igenekerezo rya 23 Ntwarante 2019 ishengero Abundant Life Church ryaratunganije urukino rw'umupira w'amaguru ku kibuga kiri mu Ngagara kuri Centre Technique National. Ugo rukino rwahuza abubatse hamwe n'ugwaruka basengera muri iryo shengero. Intumbero y'ugo rukino ikaba yari ishingiye kwivuga butumwa bise Esprit de famille et évangélisation. Ugo rukino rukaba rwatangujwe icese na Pasteur Aline Ndihokubwayo arongoye ishengero Abundant Life Church mu Burundi. Mu gice ca mbere c'ugo rukino umugwi ugizwe n'ugwaruka wararushije abubatse aho ico gice carangiye ugo gwaruka rutsinze ibitsindo bitatu ku busa bw'abubatse. Igice ca kabiri cagaragaye ishaka ry'abubatse aho bagomboye ivyo bitsindo vyose, ariko ivyo ntivyabujije ugo gwaruka gutahukana intsinzi. Urukino rukaba rwarangiye ku bitsindo 4 vy'imiyabaga kuri 3 vy'abubatse.
abari baje gushigikira iyo migwi yose barashimishijwe n'urwo rukino bagatera akamo n'ayandi mashengero mu kurabira akarorero keza kuri iryo shengero Abundance Life Church. Turi hano ku kibuga twaje gukina umupira. Ishengero ryacu twizera ko ari ishengero ry'umuryango, hama rero umuryango ugiramwo abana ukagiramwo abavyeyi. Rero urukino rwateguwe kugira ngo abavyeyi begerane n'abana, ruhuza abapapa n'abajene, mbwa rugahuza n'abamama n'abakobwa, kuko abamama barahari bashigikira abapapa, abajene nabo barahari b'abakobwa bashigikira abahungu. Rero urukino ruraryoshe cyane, turiko turabona umunezero kubera hariho kunezerwa, hariho gusabana. Hama ikintu kiriko kiradutangaza nuko iyo turi mu rusengero mu bihome bine abantu bose baba batekanye, kandi umenga harabasaza, ariko muri urukino tubonye rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo abizigira Uhoraho bazokwama biyubura mu nkome zisha. Turiko turabona abasaza batera ibitsindo, kandi nta musaza turiko turabona. Hama turiko turabona abajene nabo nyene bariko barakina neza. Urukino rwatanguye abajene aribo batsinda, ariko mu kanya tubonye abapapa bahagurutse. Rero biraryoshe, biranezerewe. Rero ishenge biravuga ngo ese ukuntu ari byiza ko abavukana babana nyakubana. Rero ni uburyo bwiza bwo gusabana. Kumva ekipe ni ekipe ya Eglise Abundance Life Church. Kumva ni ekipe y'abapapa iriko irakina na ekipe y'abajene. Twese muri mwishengero rimwe. Ni mwishengero rimwe ya Abundance Life Church. Urumva twaje hano kugira tugire urukino rw'umupira, ariko na cyane cyane turi mu vugabutumwa. Iryo vugabutumwa nurazi ko être disciple de Jésus, c'est par la foi que nous sommes unis pour annoncer l'évangile de Jésus. Hanyuma être disciple de Jésus nawe ukabuzi ko tuhaba tuhagaze mu kwemera kwa Jésus. Hama naho tukaba twahuje kugira tushire hama jewe nkaba ndishigikiye ekipe y'abajene. Muri no mukino mbona abajene bariko baritanga n'ingufu zabo zose, ariko ndashira abapapa barakina cyane, baritanga nubwo badaherutse gukina, ariko bafise force nyinshi cyane, bakinisha ingufu nyinshi cyane, bariko baritanga. Urukino rudasanzwe vraiment, urukino ni evangelisation mu bisanzwe, aho bashaka ko abavyeyi n'abana bashobora gukinana. Hama yego n'urukino ruryoshe vraiment cyane, kubona abavyeyi bariko barakina n'ingufu zabo zose, hari imyaka myinshi badakina. Antuka ni ibintu biryoshe cyane, n'abashone ko baritanga. Antuka tuko turabashigikira cyane gose, vraiment turabona ko bariko barakina neza. Ngerageje kuraba mwe n'urukino twakinye n'abapapa bubatse bo mu ishengero. Si urukino rworoshe, n'urukino ku mpande zose mbona twari rukomeye cyane gose. Nk'abajene twariteguye bikwiye. N'indi ekipe twakinye y'abapapa nabonye ari ekipe nayo nyene yiteguye cyane gose. Ngerageje kuraba mu kibuga ko twitwaye, n'umwe nabo nyene bitwaye. Urukino ntigwari rworoshe. Gambere ndashimye kubona urukino rwaheze dutsinze ibitsindo 4 ku bitsindo 3. Byari byoroshe, batugomboye atera ko igice cya kabiri baje biteguye cyane gose, ariko natwe nk'abajene turacafise byinshi byo gukora. Difference y'igitsindo kimwe ni ntoyi cyane gose. Gusa nyamukuru turashimiye Imana kubona urukino rwagenze twatsinze, niyo nyamukuru, niyo ntumbe twagifise no munsi. Twebwe abapapa mu bisanzwe twakinye urukino rwiza, mugabo twarashijwe kandi n'ibintu bishika mu mupira w'amaguru. Aba bajene twakinye n'abajene bo muri ishengero nyene Abundance Life badusumbije. Rero cyane novuga ati ubujanye no mu gardien, goalkeeper kabisa, twagize mu goalkeeper ataramenyera neza, bikaba bituma dutsinda ibitsindo 4 kuri 3. Biso cyakana kabasa kigomboye mu munota wa nyuma. Rero twanezerewe cyane. Ibi rero bisanzwe bifite akamaro kaniniya, kuko bishizaho kunga ubumwe muri twebwe, kandi kakaba ari n'akaryo ko kwiragiza ubutumwa bwa Kristo bugashika kure, bivanye ko abantu babona urukundo ruturanga muri twebwe, bigatuma benshi bashobora kwizera Kristo. Twakina umupira mwiza gose, ego vraiment twabonye yuko n'abapapa bacu bashoboye gukina football, byari byiza, twakina mwiza gose, bishimye gose, twakinye n'urukino rwiza.
ego vre. Shaka guhimiriza ayandi mashengero yoba atabona ko bifise ikimanzi kugira sport kimwe imibiri yacu n'ingoro zamhemuyera iyo habaye sport n'imibiri yacu iramererwa neza rero ni vyiza ko twitaho ingoro zamhemuyera rero nk'ubishengero shigikiye sport bisigura ko bari mwishengero n'abazora bagira sport ico nobwira andi mashengero ndibaza nyamukuru no guhimiriza abajene babo nabo bategure Gento tuwe turahura n'andi ma eglise n'abanyafise ama equipe kuko apa yo gusenga antake nk'abajene bamenye Imana turashobora kugira sport tugakina natwe ikaba n'intumbero kugira tugire ubutumwa abandi bajene bagenzi bacu bataramenya Yesu n'andi ma eglise adakora mwe n'ibibi donc badakina urukino nkuru no basaba nabo nyene no bahimiriza cyane kubikora kuko birahuzana entre les parents n'abana birahuza abavyeyi n'abana ntibahuza kenshi duhurira mu ma eglise ariko biratuma bamenyana bakundana basangira nk'ijambo ry'Imana ritubwira yego n'ukuntu bibabwira n'abatumirira cyane kubikora kuko birabahuza cyane kandi ma eglise numva no yahimiriza cyane bagashyiraho ibihe byo kubahuza no kubajena n'abapapa bakabana nk'umuririmbyi ni ibintu biryoshye cyane icyo tuzi ari kuririmba gusa ariko si kuririmba gusa turagira sport turakina turakunda imikino ibintu bimeze neza nubwira yuko n'abandi batoja ngo bagume muri kimwe gusa kuririmba gusa n'agasport karakenerwa kandi nako ikashobora gukora mu kuvuga ubutumwa message nashikiriza abandi bajene nuko yuko batwagara cyane cyane ku mimenyereze y'umubiri kuri mimenyereze benefisi kimaze n'ibiki ari mimenyereze y'ibiki cyane cyane n'ibintu twagize bari commune famille kuba turi commune famille tugeza gukura tugakina mu buryo butandukanye byacu turushirizeho kunwana ariko intumbero ya cyane cyane ni evangelisation mu rukino rashobora kuba mu ivuga butumwa tugabana n'abantu batandukanye baje kura umupira ko musadwa tugakomeza gushikana isezerano Yesu yatubwiye dukorera hano ku isi. Ibirori vy'uwo munsi bikaba vyarangijwe n'inyigisho z'ijambo ry'Imana ryatanzwe na Pasteur Aline Ndihokubwayo w'ishengero Abundance Life Church. Yesu ashimwe cyane. Amen. Numva twosangira ijambo ry'Imana ko twakoranye nk'abantu batinya Imana kandi ba Kristo. Amen. Ego tumwanya muto cyane nk'iminota 5. Icete ca mbere c'Abikorinto igice c'9 umurongo wa 24 kugeza ku 27 haravuga ngo abagomba impera bakwiye kugira umwete. Ni munsi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko uhegwa akabumwe namwe abariko mwiruka kugira ngo muronke impera. Imana ishimwe cyane ngo kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri vyose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe igitazoshira. Nuko nanje ndiruka ariko si nk'utazi iyaja nkubita ibipfusi ariko si nk'uwuhusha kandi ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemerewe. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ritubwira ingene mwisi hasanzwe hari amahiganwa. Imana ishimwe cyane. Mukanya habaye ihiganwa hano kuri kino kibuga bihuza abajene papa n'abajene abapapa n'abajene. Mwabonye kuri twese twari dushaka yuko umwese yarahengamiye ashaka intsinzi. Imana ishimwe cyane. Abakobwa mwari mukere ko basanze banyu batsinda. Abamama twari dukeneye yuko uretse jewe nangene ko bose batsinda nico kimwe. Amen. Amen. Haba natwe abamama twari dukeneye kubona papa batsinda. Mukanya kuri stade haraza kuba n'urukino hagati y'u Burundi na Gabo intamba. Imana ishimwe cyane. Bisigura yuko ihiganwa ryamaho mwisi. Haleluya. Kandi nta higanwa abantu bigera basuzugura. Haleluya. Nta bahiganwa bigera basuzugura. Uru rukino rwakinwa uno munsi nawo muri Abundance Life Church abajene mu bazimisi
ijuru ntitwige amashuri nk'abatazi bariko baraja ntitugakine football nk'abatazi bariko baraja ntitukagire mariage nk'abadafise bariko baraja ntitukavyare nk'abatazi bariko baraja turiko tuja iwacu mw'ijuru turushirizaho kugira inguvu kuko iyo tuja ni heza gusumba aho dusize ibitsima tuzoronka birakomeye gusumba ivyo tuzoronka mw'isi. Haleluya, haleluya. Nashaka gutera intege abajene bari hano, nashaka gutera intege abamama bari hano, nashaka gutera intege abapapa bari hano. Iyi si imeze nk'ihiganwa turigire babwire bene data umuntu wese yaje muri uru rukino iherezo ryiwe ntirizobe ryo mw'isi twaba duhomvye kuko n'abandi barakina imipira n'abandi baragira mariage n'abandi baravyara n'abandi barambara ariko ico turushije abandi nuko turiko tuja mw'ijuru. Ukurangiza ndashaka kubwira umuntu ari hano, haleluya, kuko Yesu ari hano. Nimba hari umuntu ari hano atarakira Yesu nk'umwami dukurikire babwiza ukuri. Nimba hari umuntu ari hano atarakira Yesu nk'umwami kano kanya keza kaba kanya keza ko kumwakira. Haleluya. Nimba hari umuntu yari yarakira Yesu akamuvako ngira babwira muri kano kanya kuri iteka Yesu ashobora kuza kandi abamusanganira n'abafise imitima itanduye. Hakaba hari umuntu ari kumwe natwe adakijijwe, hakaba hari umuntu ari kumwe natwe yasubiye inyuma kuri iteka kibe igihe cyiza cyo kwakira Yesu. Haleluya. Uhoraho Mana yacu tudugisha ibiganza imbere yawe dutanze imihoho. Imbere mw'isi turashobora kuba abatsinda ariko imbere yawe turabatsindwa kuko tugendera ku ntsinzi yo waduhaye igorogota. Mana ndakweretse ubu bwoko buri hano, nkweretse abakobwa bari hano, nkweretse abasore bari hano, nkweretse abamama bari hano, nkweretse abapapa bari hano mw'izina rya Yesu Kristo ndatura. Mana ndatura umuntu wese ku muntu wese ari hano iherezo ryiza ubutarakizwa mw'izina rya Yesu azokizwe, uwasubiye inyuma akugarukeho mw'izina rya Yesu Kristo. Abakumenye ndasenga mw'izina rya Yesu Kristo ngo kino gihe uno munsi nyene bagira imigabo yo kurushiriza kugukorera no kuzana benshi kukugororoka. Urakoze kudushoboza kuzoshikana benshi kugororoka. Mana nuhabwe icubahiro, reka icubahiro kibe cawe Mana. Turagushimiye ko wabanye natwe kuno munsi, turagushimiye ko wabanye natwe muri uru rukino, turagukengurukiye kuko habaye ubusabane mwemu Imana bari muri uru rukino kandi ubusabane bwawe mwemu yaratwabwumvise. Uhezagira bitanze bose ko muri rukino, uhezagira abapapa bitanze Mana baha umugisha udasanzwe, uhezagira abajene bitanze Mana baha umugisha udasanzwe, uhezagira abantu bose Mana bagize ico bakora kugira ngo urukino rugende neza Mana baha umugisha. Uhezagira kino kibuga, uhezagira rine shure ry'umupira Mana ubaha umugisha kugira ngo naho nyene ubwami bwawe buze muri kino kibanza, abazohinjira ubwami bwawe Mana bubasange bakumenye baguhindukirire mw'izina rya Yesu Kristo bisenzemwo. Amen.